Ngira abadufatiye mumva heno mu njahe ngira mwumvise yuko mu kiganiro cy'uno munsi twagarutse kubijanye na leta iheruka guhindurwa, ngira kiretse ko gushika ubu bigoye kumenya ico umugambwe CNDD-FDD bafatira ko mu guhitamwo abaja muri leta, hari n'abatorwa bakamara mu mabanga umwanya urumara. Imvo ziba zibituma abatumire bagerageje gusigura. Mu kanya turaja mu gice ca kabiri, ariko mugenzi wanje sinzi ko hari utundi tubazo yarafise kugira ngo mu kanya tuje mu gice ca kabiri ca kino kiganiro. Alice, nimba muriko muranyumva? Ndabumva Gilbert. Akabazo nanifise k'abatumire bose, ngampere kuri Silver Ntimpagaritse. Mwebwe mubona ingaruka z'ibi biriko birakogwa na leta Ndayishimiye ari ibihe, mu gihe niyo haba ikizere gitoya haca haba impinduka zisubira gutuma abarundi bagira bati n'ubu ntaco kwitegwa kuri iyi leta? Ingaruka ni izihe kuri mwebwe, na cane cane muri kino gihe abantu bariko baritegurira amatora azohava aba mu mwaka uza, bakagira bati wa mugambo uri ku butegetsi n'ubu niwo nyene, mbega hari ico twokwizera mu bizokurikira? Mwebwe mubona hari ico abarundi bokwizera canke ibintu bizobandanya bihuhuka? Murakoze Alice kw'ico kibazo canyu, ariko imbere yuko nisho ico kibazo ndagomba nkosore gatoya. Gilbert niyo nkuru yaravuze ati navuze ngo iyo mba ndi neva nari gukura abashikiranganje bose, ngira ntahuye nabi. Navuze nti leta y'uno munsi yose ubwayo bijya bita systeme intwara y'uno munsi yose iciye kuri n'amategeko, kuko muri ahikomoka habaye muri ya senyugwa ry'ibwiza nshingiro byo mu 2015. Nico nagombye kuvuga. No kuvuga rero y'abaneva y'abana leta yiwe, jewe uko ndabisoma nk'umunyamategeko, kuko nzi ingene vyagenze nkuko mwese mubizi. Uno munsi ivyo bakora ni bitajanye n'amategeko nyene. Sinona avuga mbere nkuko mugenzi ndabivuze ngo yoja ahantu akiherera agatanga imihoho, ahubwo ico yarakwiye gukora abaye umugabo bushitse umushinga nta bushitse, yari kuvuga tuno munsi tugire duhindura ibintu, twemere ko twakoze amakosa, twasenye ibwizwa nshingiro, agafata ingingo yo gushira mu ngiro urubanza rwa yase gwaje gwemeza koko habaye guca kubiri n'ibwizwa nshingiro rya 2005, ko intware y'uno munsi ihari bidakurikije amategeko. Hanyuma abarundi bakaja hamwe bakagaruka ku masezerano y'Arusha, hanyuma igihugu gyasubira gutwarwa hakurikijwe amategeko. Niho yo babaye umushinga ntaye. No kuvuga ngo siko biri no munsi. Murabona ko mu byo bakora, mu byo bavuga vya misi yose bagomba kwerekana ko ahubwo abandi aribo bagomvye gusenyura inzego, kandi aribo bazisenyuye, ayo bahari bazisenyuye. Ivyo bari no munsi rero navyo ngendo ingingo yafashwe yerekana iki nko meje kubivuga, yerekana ko atakiko kirahinduka ejo, yerekana ko ivyo batanguye mu 2015 bagiye kubibandanya. Byago vyica icizere cyose ngira n'abari bagize agahehe bibaza bati ngira ibintu bigiye guhinduka, turavye ingene mu mushikiranganje w'ubutungane ariko arakora, ngira ngo umuntu yo kwizera ko bizohinda ko ya suko biri. Ubutumwa buratomoye nubuza buvuga buti ntimwitege ko ejo nejo bundi ariko ishobora guhinduka. Umugambo wa CNDD-FDD n'intwaro yayo nuko tubibona, tuzokwama tubikora uku. Uzotuzamwo uwo tuzogena tuzotuma ategeza gukorera ku murongo tukuru meze gutya, ko twe tuzobandanya ubutungane butigenga, tuzobandanya abantu bopfungwa atamategeko akurikijwe, abana bafunzwe nizo manza baciye naho zibizangondagone, naho izo munyororo ntutahe. No kuvuga ngo ubutumwa buratomoye, abarundi ikizere ikizigizigi nikihave, bamenye ko bazigwanira badagose ngo bigwanire, baba bari ndani muri CNDD-FDD, baba bari hanze, ababona ko iyi ntwaro yabasesereje bave hasi bigwanire, bahindure ubutegetsi buhari uno munsi. Nta ntumbero ntibona birota, ntibuzohindura ibintu ngo habe intwari kurikije amategeko, ngo abantu bareke kwiciga ubusa, ngo abahagaritswe n'inzego bazimangane atarubanza baciriwe. Ivyo bizobandanya, nibwo butumwa uno munsi turonse. Jewe uko niko ndabisoma. Nibaza ko n'abandi barundi benshi babisoma uku bari bagiye kugira icizere, bakwiye kuva hasi bakigwanira kugira ngo ibintu bihinduke, hanyuma intwaro ibe ikurikije amategeko. Nuko ndabisoma. Tugira amahoro. Murakoze cyane. Akabazo ni kakandi Felix niyo nkuru
uno munsi ugerageje gukora ivyo abarundi bashima acabogozwa mbega abarundi hari ico bokwizera ejo hirya y'ejo ko mbona turiko turitega n'amatora yo mu mwaka uza ibintu bizoguma bihubuka canke haracari icizere je novuga yuko atacizere na gatoyi kabisa ivyo ndashobora kuvyemanga kuko uravye ibiriko birakorwa mu gihugu uravye kuri w'igihugu dufise uno munsi imyaka nako itari mike mbere akaba gisigaje nk'uwo mu mwaka uza amatora agacaba ukaraba ivyaranguwe ivyo yakoze ukaraba ivyo ariko arakora n'uno munsi haba ubutumwa yahejeje gutanga mu gukura abashikiranganji urabona yuko ari muri ya ntumbero n'ubundi y'umugambwe wiwe wa CNDD-FDD nabo nta kindi nugukenesha abarundi kugira bagume atawushobora no kuryogora bari no mu murongo bariko baragenderako bariko barereka n'abandi rero ati mwese mutegeza kugendera kuri uyu murongo utazogenderako nawe ntituri kumwe kandi azokwimenye nko gutera ubwoba bashaka ivyo navyo bikaba bizana ukwihebura kuko uravye ibiriko biraba n'ivyo tubona bishobora kuba mu nyuma nibaza yuko ahubwo aho kugira agahengwe bigiye kuyangara kurusha narirya muri iyi minsi hariho ko bariko bararaba ingene bohindura mu migambwe ubu naho bikaba birangiye hasigaye ivyo kurwanira biti vy'umukuru w'igihugu n'ibintu n'ukuri atawobwira abarundi yuko bogira icizere c'ejo ngira ko nshigikira icyumviro ca mugenzi Silver yuko urukiza atawogwitega n'ukuri mu ntwara ya CNDD-FDD ahubwo twoja hamwe twese tukaraba ngene igihugu cova kuri imanga gihagazeko twese tugashira inguvu hamwe mu mico itandukanye naye handi yo kwiyumvira ngo hari ikintu haba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye canke umugambwe avamwo zohava kwimarira Burundi nukuri nta cizere ngiyo mbona ko ibintu bigiye kuyangara ahubwo kurusha murakoze Felix niyo nkuru ngira ngo abariko baradukurikirana twagira tubibutse ko tugira twinjire mu gice ca kabiri ca kino kiganiro ari naka karyo kuguha abariko badukurikirana bose abavyifuza kugira ngo bashobore kubaza ibibazo canke bagire ico baterereye abashaka rero gufata ijambo bashobora gutangura gusaba tukabaduza ariko imbere yuko dutangura ico kiganiro twibukanye ngira ngo ivyo tuza kugenderako cane muri kino gice ca kabiri ca kino kiganiro nukuvuga ko tuza kubahiriza umwanya nukuvuga uza gufata ijambo aze kumenya ko afise iminota iri hagati y'itatu n'itanu kugira ngo ashikirize iciyumviro ciwe hanyuma tugerageze kumviriza kugira ngo ntidusubiremwo ibibazo vyabajijwe n'abandi ubugira gatatu ibibazo bidahuye na kino kibazo turiko turaganira ko uno munsi mutwihanganire ntibiza kwishurwa abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo abenshi baronke amahirwe yo gushikiriza ivyiyumviro vyabo kandi rero muri bino biganiro nko twama tubigenza ntivyemewe gukoresha imvugo itari nziza ibitutsi gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo nivyo tuza gushimikirako cane muri kino gice ca kabiri ca kino kiganiro kugira ngo Gilbert turashobora gutangura kuduza abifuza kugira ico bashikirije ndabona atabaraduga Gilbert sinzi ko harabubona bariko barasaba amajambo bariko baraza ku murongo ndabona hariho umunywanyi amaze kuduga nyankamugayo niyo mwaba muriko muratwumva mu kugura akamikro kanyu mugashikiriza iciyumviro canyu canke ikibazo canyu murakoze kuma ijambo sinzi ko munyumva ego turabona 100%. Murakoze nagira mbanze shimire Fokode yatunganije kino kiganiro namwebwe muriko murakidushikiriza eka nabatumire ku mwanya bafashe bakaduha umuco kubiriko biravugwa ku gihugu cacu nagira mfatanya no kanya mbaze ndabashimira hama havuzwe vyinshi twumvise vyinshi kandi turasoma vyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi hariho vyinshi vyavuzwe kuri umushikiranganje Artemo Katihabwa sinumvise ico babivuze ko canke sinzi ko ari ico babizi ko muganagira mbaze kameme hariho afere bavuga mu Burundi petetse nk'abakera barayizi canke na bene babayizi y'umugwiza atunga yitwa Dimitri yuko yari afise amazu ashika 40 hajya mu gisagara genda bizi gukumengo twarabaye nk'umunsi imwe mu mazu yiwe yari afise nagira ndababaze yuko iyo afere imaze imyaka irenga 40 ko bakoze mu butungane bo babayizi canke hari ico babayizi ko ari ico yoba yarazize ico cari kibazo ca mbere ikibazo kigira kabiri naco hariho amakuru kandi avugwa yuko guverinoma iharubunye yoba ari neva yayishiriyeho ubwiwe
dusanzwe tuzi yuko mu bisanzwe guverinoma ziva mu mugambwe CNDD-FDD. Sinzi ico babizi ko, sinzi ico bobivuga ko. Akarero notanga haravuzwe cane yuko hariho n'abaministre baba badafise n'ikarata ya CNDD-FDD. Akarero notanga kavuzwe ni w'umuministre w'ikigega ca leta dumwe Dr Alain Ndikumana, haravuzwe ko yoba atari mu mugambwe wa CNDD-FDD. Hari ico bobivuga ko, hari undi muntu babazi barigeze kuja muri guverinoma adafise ikarata ya CNDD-FDD. Murakoze kuri kano kanya mu mpaye. murakoze cyane Nyankamugayo. Ndabona wundi munywanyi yari yasavye kugica shikirije Emma asubiye kumanuka ngira ngo araza gusubira gusaba kuduga. Tube turareka abatumire babe barishura ibibazo vya Nyankamugayo. Silver Nimpagaritse murashaka gutangura kwishura umunywanyi abajije, hanyuma ngira ngo ni aba Felix Niyonkuru afise icashikiriza yo bunganira. Ego murakoze. Ngira ndanyarutsa kucerekeye iyi affaire Dimitri. Ego nivyo nakoze mu butungane, ariko nuko ntayo nigeze menya, nayubonye ivugwa na jewe mu minsi iheze. Ntaco noyivuga ko noba ngiye kubesha. Je nkiyumva nayumvise nka affaire sanzwe, sinagiye kurondera ngo menye ko yoba hariho yobifatanye. Allo Alice sindiko Alice mwamurumva Turakumva Jiribe. ndi ku murongo na Kepa Nibizi, sinzi Kepa, sinzi murashobora kuduza ijwi ngira bagenzanje twumve yuko bariko barabumva. Ego mwoshobora kuduza ijwi Kepa? Si bon, jewe ndamumva, muranyumva mwebwe? Ego turamwumva neza. turakumva buke buke, mwoduza ijwi kandi bikunda. Allo. Ego turabumva, ngira sinzi ko mwakurikiye ikiganiro, ngira mu kanya turabaha ijambo. Hari n'umunywanyi yaraheje kubaza ikibazo ngira wanacumvise, ariko ngira imbere yuko abari ku murongo bandanya babaza tubazo ngira bo kwihangana gato. Kepa yumvise ibibazo byose twabajije, ngira mwofata iminota nk'itanu mukagira ico muvuze. Abashikiranganje leta yarahindutse, hahinduwe babiri gusa uno munsi. Mu banyepolitike mu Burundi mwavyakiriye gute? Ni impinduka mwari mwiteze iki? Ibyakozwe vyo mu bihe sigurizi. Murakoze cyane. Ubwa mbere ho sinibaza yuko nza kuja kure n'ivyo abandi batumire bashikirije, kugira ngo umuntu bwa mbere atahure neza ivyabaye, nuko amanza akamenya imikorere y'ubutegetsi dufise uno munsi. N'ubutegetsi budashira cyane imbere kubaha amategeko, budashira cyane imbere inyungu z'abanyagihugu, ariko ubushira imbere inyungu z'umugambwe hamwe n'inyungu z'ibihangange bimwe bimwe biri mu mugambwe, byaba ibihangange byo mu nzego z'umutekano kwivuna abansi, canke ibihangange usanga nk'agwiza tunga bafite ico bafasha cyane umugambwe, canke bamwe mu bantu bakomeye mu nzego zigize umugambwe. Rero twebwe fatiye akarori nk'ivyo vyashike ku mushikiranganje w'ubutungane, jewe ntivyantangaje, kuko maze kubona ashika ahindura bamwe mu bashikiriza amanza ba Repubulika bagirizwa amakosa menshi hirya no hino. Abo nabo kenshi usanga bazanywe na bamwe mw'izo bihanganye ndiko ndavuga. Bene nabo rero iyo bakoze ko uba mukuri utaba mukuri, nubwo wubahirije amategeko, witeka yuko nawe ugira ingaruka zikomeye. Ica kabiri, iki kintu cyo kugomba kurekura abanyororo, hari abanyororo usanga bapfunzwe barenganijwe kubera imvo za politike. Abo bakoze ko ubukoze ku nyungu z'umugambwe, hari abo usanga bapfungijwe n'ibihangange ku nyungu kumure bapfa by'amafaranga n'ibindi. Abo nabo nyene bakoze ko uza gusanga wikwege bya bihangange. Mu by'ukuri mu butegetsi uko bwubatse uno munsi, nta gitangaza kubona uyu mushikiranganje yarakuwe. Hanyuma numvise batumire bavuze cyane ku mushikiranganje w'ubutungane, ariko uyu mushikiranganje w'ibikorwa vya leta, iyi nyubako kumbure rusangi, ubwa mbere nuko novuga ko bari bamuraze bisa n'ivyananiranye, kuko uravye izi nyubako nk'ivy'amabarabara nk'akarorero, ni ibintu vyamaze kuva ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye butanguye, nta barabara n'imwe ryakozwe ngo rigire intambwe, nayaza yaratanguye ahatari hake yarahagaze. Reka ndabahe nk'uburorero bukeya kumbure ko bariko baratwumviriza. Nk'ubu ufashe nk'ibarabara rya Gitaza-Rumonge, ku batabizi, isosiyete ariko arikora amasezerano vyanse kumvikana leta, amasezerano arahagarara, bamaze gukora agace gatoya, amafaranga yose baramaze kuyakoresha,
ubu hariko hakorwa ibindi vyigwa bariko barondera n'abandi bashasha bazoza gukora iryo barabara. Uravye nk'ibarabara riva Bujumbura Bubanza ukaba ingene ryakozwe birateye ubwoba. Ubwa mbere baragabanije surface ingene ringana, uravye PCR n'abariko usanga harikorwa n'imodoka nk'imwe canke zibiri atari zo tumenyereye. Uravye iri barabara bita ngo bitiriye umuhisi Adolphe Nshimirimana naryo nyene nta n'umenya yuko buri kiko yakora no kuritaka. Ni ukuvuga ibikorwa vya leta ubwa mbere bari n'ibiturire vyinshi, uza gusanga rimwe na rimwe hariho n'imigambi n'imwe ivyo biturire bitunze. Zumvikana yuko rero wewe no kuvugwa ntiyanavugwa kumera buzahera nahashikana. Hari n'iyindi ngendo yadutse muri no minsi ugasanga bazanye umuntu nivyo asanzwe yarize ibijanye n'igisata bamushizemwo mugabo adafise uburambe na bukeya mu vyerekeye intwaro canke adafise uburambe mu vyerekeye agiye gukoramwo, umuntu akabura yaja n'iyava. Rero rero mu ncamake umuntu bamuhaye amabanga mu butegetsi bwa CNDD-FDD bakayamuha ari umuntu kumbure aja avuye kure atabimenyereye akaza agomba gukora mu kuri akorera inyungu z'igihugu n'abihugu yisuza amategeko, uwo muntu ntibikunda yuko amara kabiri kuko ugiye kuraba ivyo ubutegetsi bushira imbere no munsi cyane kurondera kubugumako nuko utugwi duto turi muri bwo ku ngero zose, nimba ari muri komine nimba ari mu ntara w'igihugu, umwe wese arondera ingene yegeranya ubutunzi, nta wundi mugambi bafise. Nicyo gituma umuntu wese aza agomba gukora ibintu vyiza biboneka, uwo nta mwanya yomara kuburengana ahantu hanagarukiriza. Ego ngira mwoguma ku murongo Alice, sinzi ko hari utundi tubazo mwoba mwakiriye, hanyuma Kefa kazara kudufasha no kwishura cyo kimwe n'abandi batumire. Abatumire bariko barishura ku bibazo byabajijwe na Nyankamugayo, ngira ngo tworeka Silver n'impagaritse ariko arishura tuje tugaruka kuri Kefa n'ibizi mukanya. Silver nimba muri ko muratwumva mwo kugura mikro kugira ngo mwishire utubazo mwari mwabajijwe. Kumbure ngira ntari hafi, sinzi yuko nubu ntimunyumva. turabumva. Yego. Okay. Urumva hari utubazo tubiri twa Nyankamugayo yarabajije ku affaire Dimitri n'abantu baba bari muri leta babaje muri leta badafise amakarata. Nari maze kuvuga ko affaire Dimitri n'ukuri naho nakoze mu butungane atayo nigeze menya, nta twigeze duhurira, nanjye nayumvise ejo bundi ivugwa rero no kwirinda kugira icyo ndayivuze ko kuko sinari nzi ko yoba yarabaye ikibazo ku mushikiranganje, ibyo no hava nsanga ndiko ndaswaganya no kuri icerekeye abashikiranganje baba bari muri leta yo kwa Neva badafise amakarata y'umugambwe. Naco nyene n'ubumwe nta byinshi no kivuga ko kuko indani twabivuze kare turazi ko banyinyana, byoshoboka ko yoba yarashizemwe abantu kumbure mvuge ngo yoba bashimye ubutware cyangwa ubushobozi, ariko sinibaza ko iyo volonté ko gushaka kuhari, kuko iyo baba bashaka ko ibintu bihinduka, jewe nk'umunyamategeko ngomba ngaruka hahandi bo banje bakemera gukurikiza urubanza rwacitse bagashyiraho intayishize, ibintu bikagaruka ku murongo bikaba bikurikije amategeko. Leta yonyine ubwayo ikaba ikurikije amategeko, niho n'ibindi bintu bikurikira byose n'ingene ubuzima bw'igihugu bwoba gusubira kunagurwa byoshoboka. Ngarukaho nyene jewe ni hahandi leta yamuka mu gusenyura ibwirizwa nshingiro, ntabwo nizera ko yohava nk'iyo tuzi ya Senate izohava ikora ibitumbereye mu mujo wo gusubiza ibintu ku murongo, coba ari gihamana, navyo nizeye nkuko nabivuze kare. Rero ko hari abari muri leta batagira ikarata ntavyo nzi. Affaire Dimitri nanye naho twigeze duhurira ntayo nzi, ngira ngo abandi bagendande nka Kefa n'ibizi numvise umenga asa n'uri kavuga ibisa n'ivyo, ngira ngo yoba hari ico abiziko. Kefa hari mwo kunganira muge uwo musangiye ikiyago Silver kuri aka kabazo kabajijwe n'umunywanyi ku murongo. Murakoze, nkuko yabivuze urwo rubanza no kuri jewe nk'umunyepolitike ntaco noruvuga ko kuko njyane n'ubwa mbere ndagumvise
mugabo reka nduge kuri aba bantu bavuga ngo binjiye muri leta badafise ikarata. Burya ubutegetsi dufise uno munsi ukomoka ku mugambwe CNDD-FDD, kuba uri mu mugambwe cyangwa utawurimwo, iyo wavuye hose ntaco bisigura, kuko ubundi bwo haba hariho intumbero utegerezwa gukorerako ibizwi. Namaze kwishikiriza uje utegere uri kurakora kugira ngo uyirambiremwo, nuko umanza ugakingira inyungu za bihanganye. Ahantu hose ushitse ubibonye bigasaba yuko umanza ukabikingira, izo nyuka zikingira, ukongera ugakingira inyungu z'umugambwe. Izo utabishoboye ntumara kabiri, nubwo zosha ugasanga hariho umutegetsi umwe naye aguma akaba umukuru w'igihugu agushigikiye, ingene biza kugenda akaremerwa bakaruhuka we baguhevye ukavamwo ntuza kubimenya. Kuko jewe sinzopfa nibagiye ikintu burya narakurikiranye igihe haba ibisikanya hagati y'umukuru w'umugambwe Nyabenda n'umukuru w'umugambwe, umukuru w'igihugu dufise uno munsi yagiye ku mukuru w'umugambwe. Hari ijambo Nyabenda yavuze ntazopfa nibagiye, yamubwiye ati ndagushikirije bisi itagira bureau centre kugira ngo uyivane Bugarama uyimanukane i Bujumbura uyishikane. Niho narindi navyiyumviye gukora muri iyo bisi itagira bureau centre. Ntumenya ko katuja imbere, ntumenya ko katuja iburyo canke ibumoso canke ugira marche en arrière, aho uja hose ushobora gusanga wagonze. Nico gituma nukuri gukora cyane muri iyi systeme bisaba ko aba ari umuntu yamaze kumenya ivyo ndiko nashikiriza. Ntaco bimaze rero ko umuntu yatoye abantu b'abahinga canke yatoye abantu ngira ngo muri societe civile, mu gihe intumbero nyamukuru y'ubutegetsi atari gukora abanyagihugu, ari kurondera inyungu no kugumiza umugambwe ku butegetsi gusa, atakindi bariko barakora. Ego, ngira inyishu iratomoye, ngira sinzi ko hari abandi banywanyi bafise bagomba gusaba ijambo canke ngira ngo twareka Felix niyo nkuna akagira icyo yishuye kugira ngo twe duha akanya abandi banywanyi kugira bazi ibibazo byabo. Ego niko naje. Ego urakoze Alice. Kuri ibi ngira nta byinshi mpava mvuga uko bageza banje bagize ico babivuga ko numvise umenga na Kefa iki caka bicoco yacishuye neza. Kuri iki cambere ya fere ya Dimitri nukuri naje naho nakoze muri ubwo bushikiranganje ntayo nzi, kiretse ko nayumvise nk'abandi, kandi noneho ndaboteri mu butungane nta nyina ko umuntu ataco yivuga ko n'ihuriro ry'umushikiranganje w'ubutungane nayo ntaco ndabizi ko ntaco bivuga ko. Gusa ibindi kuvuga ngo harabinjiye muri leta ngo ndayishimiye adahanuje umugambwe badafise ikarata y'umugambwe, nibirashoboka cyane ntibishoboke, mugabo ntaco bihindura kuko nibyo Kefa ariko aravuga. Iyo winjiye muri bisi igiye ahantu wewe ntucikatisha uko nyene, ivyo byose urarindira igashikaho igiye kugira uhaba ufata iyindi ushaka. Nkavuga nti nkuko abivuze, umwemeye kwinjira muri leta iva ku mugambwe uyu, hariho intumbero y'umugambwe, hari intumbero baguha kandi ugendera muri iyo. Kuvuga rero ngo hari abariko bakora ivyabo, sinibaza ko bishoboka. Oya ntibishoboka, ahubwo murashobora kuba gusa gukora kugomba gukora bidahuza n'ubyo nabo bashaka, mugabo intumbero ya Maria yindi. Nivyo noshikiriza kuri ivyo. Murakoze. Kiriberi hari abandi banywanyi bari basavye abasavye amajambo. Hariho uwitwa Emani yabari kwatwumva yo kugura mikro yiwe, sinzi ko ari kibazo canke ari intererano. Emani mwamutwumva mu kugura mikro yanyu. Ndabahaye mwiriwe. Mwiriwe. Jewe karakabazo gashobora kuba n'intererano, nagomba mbaze. Ego. Mbere yuko abashikiranganje bakunda bakagenwa ariko ukungene bagenywa akaba ariko bongera bagakurwa atamva nimwe begeze batanga yo yabakuye. Harabuze iki ibwirizwa shingiro rive rifite amategeko yo kwinjira umushikiranganje yahagiye ubwo ariko yabarenze, dufata kuvuga ati hariho amakosa ntatanye canke umushikiranganje akoze rimwe muri iyo abakuwe, akaba azi ati doguma nigengesera sinkora amakosa. Kugira ko umukuru w'igihugu hari amakosa nkanga hashobora gukora akashobora kubogozwa, nubwo bijakunda kuvuga iwacu mu Burundi.
ubwanje rero harabuze iki kugira ngo umuntu amaze kuja mu bwo bushikiranganje akumva yo akorera abanyagihugu ibintu vyoba vyiza biteza imbere igihugu akore yumva yisanzuye apana yuko agenwa akongera agaca kugira atanabimenyeshejwe akaba atanabizi kamengo ni babakuru nyene babakorera umuntu atisomera ruguru ugaca usanga nabakuye arabirukanye iciza co ngira bo babone uko bagenda bahembwe ku bwanje rero nabazamwe batumire bategekanya amategeko niyo bagera guhindura ibwirizwa shingiro abashikiranganje bazo bafise amategeko abagenga umuntu agiyeho akore yumva yisanzuye nuko murakoze ego murakoze Gilbert rero ni munywanyi yari yasavye ijambo ni Jise Ndorere sinzi ko yoba ariko atwumva alo ndabumva ego ego ndashimye cyane ko mumpaye ijambo ndashimye cyane ikiganiro ibibazo mfise cyane cyane ndabibaza umunyepolitike kafa kuko aba muri societe civile nibaza yuko barashobora kunganira mugabo sinzi ko bishobora kubyishura icyambere uwo munyepolitike nagomba ndamubaze ibyo bintu avuze kuri systeme ya CNDD-FDD yabibonye ryari yabibonye vuba canke iyo systeme yayibonye kuva kera icya kabiri dufatiye nko kuva mu mwaka wa 2015 kuko umuntu naho ashobora kuvuga ati okay kuva na kera mu bisanzwe nko ku bwanje systeme ya CNDD-FDD ntiyigeze itandukana gusa nuko hari akiri inzitizi abayigunda bavuye muri za korodarusha n'abandi mu yindi migambwe itari bwiro ingufu zikomeye zo gushobora kujya explain mugabo ku bwanje nico kimwe ntacigeze gihinduka nagomba kumubaza muri 2015 hari ico yarafashije canke yoba yagiye kuri koti yihe kote yabarenza amategeko cyangwa ntiyerebwa abo ntashobora kuja icya gatatu yoba amaze gukora iki kugira ngo ibintu bikosorwe abarundi bashobora kuvuga gahengwe muri rusangi abona ko CNDD-FDD ishobora kuzovaho ari uko abantu bagiye baraza kuza baratora bambe kuzogira icifashije abantu canke kuvaho bagiye baraza baratonda umukuru w'igihugu ashikiriza ibiganiro mu ntara yashatse kugira ngo aje kuyereka abanyagihugu batonda basaba mikro hamwe no sende hash usanga ariko basaba mikro mu bandi n'abandi abona bijya bintu hari ikintu bishobora gufasha abarundi ikindi nagomba kuvuga nti muramaze kubona intwaro naho imeze nabi gute hashobora kuburamo umuntu bashobora gukora ikintu bagashima cyangwa systeme naho yo bari mbi ntishobora kubura ikintu na gitonya kimwe kwijana canke ubusa bibwire 5% bashobora gukora kuvuga rero ko hashoboye kuja mu bushikiranganje mu naka canke mu naka muri iyo systeme agakora akantu kamwe ku bintu ijana yari gukora abantu bagaca bakoma amashi ntikusamaza abantu kugira ngo abantu bavuge bati umva twaramenyereye yuko nuko zica jejwe umenga tuje tumukomera amashi ku buryo umenga nigitangaza utari ko arakora ibintu bibi ahubwo niwe umenga niwe ari normal ubwo ne twamaze gushikaho twamaze gucurama natwe iba mu mitwe ku buryo twiyumvira yuko twoguma dukomera amashi umuntu agize akantu tukibagira ikintu gikomeye cyo ko systeme ariko imeze kandi tegereza gukorana idashobora kubura akantu gato nyikora kugira ngo abanyagihugu bagume batekanye cyangwa bicanyuma nje nibaza yuko udashoboye kucishura directement ubona ufise amadidani kireke abandi baraza kukunganira muri societe civile mubona iyo systeme ya CNDD-FDD yaboshe igihugu kuva kera yovaho gute abamwe baja mu matora bavuga ngo baje mu matora hari ikintu mubona baradufasha by'ukuri cyangwa mubona bariko baradufasha mu kubera baherekeje mu matora n'ibindi mubona izovaho gute mubona abarundi bo rugahengo gute nico nabaza nibibazo byinshi mugabo bisa nibisa arashobora kubifatanya ariko nabo muri societe civile barashobora kugira ico babivuze ko nivyo nabaza murakoze Jise Ndorere ngira ngo tuhe akaryo abatumire bishure ku bibazo twohera kuri Kefa Nibizi Gilbert niba mukimufise ku murongo Kefa nibaza ko kubazo mwatwumvise murashobora kwishura murakoze cyane ubwa mbere mpereye
kuwa mbere yabajije yuko hoba hari itegeko rikingira abashikiranganji bo muri leta ku buryo bashobora gukora bidegenza ntibakugwe bukwi na bukwi canke cose umukuru w'igihugu canke abandi abijejwe babigombeye kumbura ico ngira ngo sinogiteba ko nokirekera cane abize amategeko ariko jewe kuvyo nzi nuko mu bisanzwe hajya umuntu abazwa leta gusumba abandi n'umukuru wa leta ujya afise ikiringo yatorewe uyo muntu afise ikiringo yatorewe rero mu bisanzwe bigenze neza niba bibazwa nibigenze nabi niwe avyitirirwa zumvikana yuko ashiraho abantu bamufasha kugira ngo amufashe gushira mu ngiro intumbero yatorewe iyo rero akuyeho umushikiranga akazana ubundi bwo biheza bigatanga ishusho y'uwo muntu yatowe n'abanyagihugu kuko igihe yaratowe kugira ngo tumenye duti ko akuye uyu akazana uyu z'ukuri intumbero agomba ku gihugu niyahe nico gituma kenshi badashiraho amategeko akingira abashikiranganji ahubwo baha ububasha watowe kugira ngo vyorohe ko azarahindura abonye umukoreye nabi ingene ashiraho leta rero n'ingene ayikuraho bikaza bikerekana neza intumbero bafise aho ngira nogarukiriza ngaho hanyuma hari undi mutumiragira kabiri yambajije ati mbega mu mwaka w'2015 mwari muhagaze he ivyo bintu vy'uko ubutegetsi budakora neza mwabibonye ryari ubwa mbere jewe ukuntu nkora sinigera nkora ikintu nabwiwe ndafata umwanya wo kugikurikirana nkakicyaba neza narafashe umwanya ukwiye rero cane wo kuraba ivyerekeye ingene ubutegetsi dufise ukora ivyo nabikoze mu buryo bw'iwanje hanyuma wanashaka imbere y'uko sentare ya EAC yemeza y'uko ikigo ca gatatu ca nkuza catanze ibwirizwa shingiro twebwe umugambi wacu twashiraho sentare iyo bizo shingiro yashize ko twavuga duti ni sentare idasubirwamwo yaba yaruciye nabi canke yaruciye neza nta kundi mbeda nabamenyesha ngaha mu biganiro vyari harusha ikintu cakijije ubutegetsi bwe ngo bandanye yabaye urugero rubanza rwa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kuko bavuga bati iyi sentare yaciye urubanza ntabanduka amakomandere yose y'abanyepolitike nta uremere ifise imbere y'urubanza rwa sentare mugabo sentare ya EAC imaze guca urubanza ikavuga yuko irya kandidatire yaho nyanza ibwirizwa shingiro ni ukuvuga ikavuguruza sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ngaha twaciye dutahura yuko ari iyindi sentare ifise ubundi bubasha yaciye urundi rubanza twebwe rero twaremeye yuko twari duhagaze twatsinzwe nico gituma nimba uyu mutumira bikurikiranye turaruka vuba gusohora ubutumwa tubushire ku rubuga rw'umugambi Facebook aho twabwiye leta duti nivyo abagomba gutembagaza ubutegetsi baraho nyanza amategeko n'ibwirizwa shingiro n'ibindi muga n'irya kandidatire nayo yaraho nyanza ibwirizwa shingiro kubw'ivyo nta ukwiye gufunga uwundi ahubwo ni muganire aho twebwe niho novuga yuko kumurengera duhagaze kuri ico kibazo hanyuma kuri mwaragerageje ku bantu bari mu Burundi asa n'uriko ribuka canyuma niki avuze ati mbega mwebwe mwitegereje mubona ubwo butegetsi bwovaho gute yashikije vya bindi vyo kuja kuri terere ubundi bwo bijya bintu vyo kuja kuri ku rubuga ugaha ijambo abanyagihugu iyo bikoze ufise intumbero yo guhindura ibintu n'ingendo nziza ico ntawo kigaya mugabo iyo bikoze mu ntumbero yo kwerekana gusa yuko wegereye abanyagihugu ugasanga mu vyo bakubwiye nta na kimwe wahinduyemwo muri ico gihe iki cika manipulation politique rero kuvuga duti mbega none ubutegetsi buhari ico kibazo nticoroshe kuko inzira y'amatora yo ntikunda bidasigura yuko abanyagihugu bakunda cane ubwa muri ku butegetsi jewe ivyo mbona nk'umuntu ari mu gihugu hamwe habaye amatora meza ari mu muco ataterabwoba ririmwo sinzi ko abantu baronka n'amajwi 10%. Mugabo kubera yuko nk'uko bibera ahandi hose muri Afrika bacurika ivyavuye mu matora hanyuma ugasanga inzego z'igihugu aho gukingira abanyagihugu zikingira abasuma b'ivy'amatora jewe simbona yuko ivy'amatora bishoboka ko abarundi bashobora kwishiraho ubutegetsi biciye amatora. Iyindi nzira burya izindi nzira zose zishoboka
kumbure sinzi ko vyoroshe ko umuntu adomako, ariko bisaba yuko abanyagihugu baja hamwe bakiyumvira inzira zijanye n'amategeko yaba y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu boshobora gukoresha kugira ngo bashobore gushira ubutegetsi bujanye n'ingene bo bavyumva. Ariko aha jewe nkakibura abatwara nkabwira bati ni ukuri nimba mutagomba gukwegera ingorane igihugu nimwugurure demokarasi nk'uko yanditse mu mategeko hirya no hino matandukanye, ibe abanyagihugu bagira umwidegenzo wo gushira ubutegetsi nk'uko bavyifuza. Burya umuntu akeneye gutwara umwanya muremure birashoboka iyo uri gukora abanyagihugu neza, baragutora umwanya muremure. Hariho ibihugu dufisemo uburorero, nawe wogenda aha muri Afurika nko muri Ghana no muri Botswana, hari umugambi watwaye hafi imyaka 60 kandi atari gukoresheje ibikenye, ari uko abanyagihugu bashima ivyo uriko urakora. Hariho naho n'ibindi bihugu hirya no hino, no muri Alemanye hariho Angela Merkel yatwaye imanda zishika 4 kubera gushimwa n'abanyagihugu. Mugabo ibi vyo gukandamiza abanyagihugu nivyo bibi. Niyo mvuga nti ico kibazo sinaza ko mfise inyishu naba mvugira ngaha kuri mikro, ariko nibaza yuko ico mbona gusa ashobora kwemeza nuko amatora barayugaye ntibigikunda yuko akoreshwa. Twebwe rero nk'umugambi w'umwe n'amategeko niyo nzira twabona yonyene ko nagaserukira umugambwe. Ivyo n'amategeko bitagikunda, abaze ko abanyagihugu biyumvira ibindi kumbure bashobora gukoresha nazo nyene bishishikara bija mu nzira y'amategeko yaba y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu. Niho je nogarukiriza. Hari ibindi bibazo gusa vyinshi vyabajijwe ngira ngo hagati sinzi ko navyishuye neza, arico ndishuye ngira muraza mbwira kugira ngo nshobore kuvyishura neza. Yari yabajije akabazo ku kintu mwigeze kuvuga igihe haba ibisikanya hagati ya Evariste Ndayishimiye na Nyabenda ku burongozi bw'umugambwe, ati mbega bijya bintu mumaze kuronka ry'amakuru mwayakojeje iki? Ico kintu cyabaye kera ubwa mbere hari ngira nko mu mwaka w'2016, no kuvuga yuko hari haje no kwa amatora, no kwita amatora sinzi ko twoyita nuko mwaka wa 2015. Ico gihe twashishikaye dukurikirana, nico gituma amatora yakurikiye aya muheruka kubona yabaye mwaka wa 2025. Twafashe intumbero nziza tugira urunani kugira ngo tugerageze turabe yuko vyokunda yuko inzira ya demokarasi tuyigerageza. Ivyo twabikoze dufise impanuro nyinshi nizaca ngaha kwibimenyesha makuru vy'iwanyu bitubwira biti ivyo muri ko murajamwo ntibizoshika. Natwe twarabibona, muga tukavuga duti reka tureke kuvuga amajambo, tuje kuri tere twerekana ukuri. Twebwe aho dushitsa nk'abanyepolitike twaramaze kugaragaza yuko ivy'amatora bidakunda. Ibikurikira nk'umugambwe wemewe n'amategeko, je nta yindi nzira mpava nza gutora. Mugabo kumura abanyagihugu ne bamenya bati mbega turaguma muri ibi ushika ryari cyangwa tuzobizogenda gute. Niho mpanura nti yamara ubutegetsi ni bwugurure kugira ngo tuzobe tuzosa tugiye mu bindi bintu bitari ubwoba. Ego ngira abandi babunganira ego Gilbert ngira ngo twoye ijambo Gilbert nimpagaritse kuko ngira ngo mukanya arafatiriwe n'ayandi mabanga hava adusezera imbere kw'iganiro gihera. Niba ariko atwumbaye kugura akamiko kiwe akishura ku tubazo yumva ko ashobora kugira kw'intererano. Gilbert nimpagaritse niko muriko muratwumva? Ego Alice murakoze ndakumva. Sindiko namwe mu nyumva? Ego turabumva. Ego nukuri nivyo imbere yuko ngenda ndabona hariho ikibazo kimwe mu byabajije mbona no tanga kw'intererano nkuko mubivuze. Nagire mvuge kuri kicerekeye guhindurwa kw'abashikiranganje muri leta. Aha icyatumye tuba turiko turakivuga ko kuba umushikiranganje ubutungane yahinduwe na mugenzi we, ikidasanzwe iwacu Burundi nuko kuntu leta yonyene ubwayo ihari no munsi yubahikiye ku kudakurikiza amategeko, yubakiye ku kubitagira programme. Ahandi mu bindi bihugu amategeko akurikizwa, amaleta akabakorera kuri programme. Umushikiranganje aramutse
akoze ikintu kitajanye na porogaramu n'intumbero leta yihaye, nibisanzwe cyane ko uwo mushikiranganje bamushyira ku ruhande. Bashobora kuba n'amezi 2 n'amezi 3 n'indwi imwe aramutse aje adakorera ku ntumbero ya leta, baramuhindura. Birasanzwe cyane. Naho ikidasanzwe iwacu rero nikinahereye ko leta isanzwe yamuka mu kudakurikiza amategeko mu vyikora. Rero habayemwe naka ko kuva baba umushikiranganje ubutungane yadutse akaja gukora ibintu bitajanye n'ivyo bo basanzwe bakora, bidasanzwe bihura n'ivyo bobo bakora buri munsi byo kudakurikiza amategeko, byo gufungira abantu busa, byo kwica. Aya mabi yose mubona igihugu kigeze, amabi asa n'ayatwunamiye. No kuvuga ngo icyatumye tumuvuga ko nuko yari yidombokeje agakora ibitajanye n'umurongo wabo uzira gukurikiza amategeko. Cyo cyatumye tumuvuga ko, tuvuga tuti baratwibukije, babikuja Barundi ko badakwiye kugira ico biteze ku bintu birota bihinduka ejo mu gatondo. Ubundi nanje nkibona ikiganiro navuze iyo abatwaye dufite leta nk'ayandi ma leta muri ndo kubikwiza amategeko, nta kiganiro cyari gukiye koko kuba